Jewe izina nitwa Ningabiye Serges. Abasanzwe ndiko ndakorera ngaha muri komine Mishiha. Nsanzwe ndiko ndakora ibirato, nkakora imisipi, nkakora amasakoshi, ndetse nkakora n'imipira barodo football. Nabitangwa nkakujya ko gufinata, ariko haraje abantu barambwira ati burya rero nyakuba umukuru w'igihugu ariko arafata mu mugongo abantu bafise imyuga batagize iki badafise ubushobozi. Tiho ngaho uri kurabikoresha intoke ubu nyakubahwa yo bimenya yo gufata mu mugongo. Paeej yaranyakiriye nkoresheje email hanyuma barantuma ko ndaja muri formation gutyo baramfata mu mugongo barampa ubushobozi bw'ukuntu nshobora kugira iki gukora akakazi kanje mu buryo buteye imbere yuko Paeej mfata mu mugongo n'ukuri sinakita nk'akazi muri make kuko nabona nta nyungu nimwe usibye gusa ko umwuga nico umuntu yiyumvire kuzoshika ko kiba kimuri mu mutwe. No kuvuga nko mu kwezi kose nasanga mfise nk'ibihumbi nka 50, 40, 30, ariko gusa ku ntumbero mfise mu mutwe nkavuga ati reka ngume ko ndazi ntibizobura iyo biherera. Kugeza uyu munsi ndabona ko ibintu bimeze neza kuko nko mu kwezi ndabona ko ntashobora kubura nk'amaraka 5 atangorana. Akamo batera urundi rwaruka rutaragira kuri iyi ntambwe. Kwanza jene ndibuka ndi muri formation barahimirije abajene benshi basanzwe bafise ibyo bakora mu mutwe ariko badafise uburyo bubikora. Bagende nabo bashike barabe ko bashobora gufatwa mu mugongo mu myuga. Paeej akajamono yibwira numva umenga borushirizaho no gutangaza kugira kuko hari abantu benshi babifashe nko kumenga no gufinata. Borushirizaho gutangaza benga ngo bakongera ko n'amatangazo kugira ngo abari bo bose n'abatarabimenya bajijuke nyene ko Paeej iri kirakora.